inyuma yaho amasezerano yiswe ay'Cotonou yahuza umuryango w'ibihugu vya Buraya n'ibihugu vyo muri Afrika n'akarere ka Pacifique na Caraïbe arangiriye, haragiyeho ayandi masezerano ahuza umuryango w'ibihugu vya Buraya n'ibihugu vyo muri Afrika, Pacifique na Caraïbe. Ayo nayo akaba yiswe amasezerano y'Samoa kuwa mbere nzero umwaka wa 2024. Ni muri ntumbero kuri wa 2021 Rusama umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi gufashanya n'ayandi makungu Albert Shingiro yuguruye inama ya mbere y'ibiganiro bihuza abaserukira ibihugu vyo mu muryango umwe bwa Buraya hamwe n'igihugu c'u Burundi bakorera i Bujumbura n'abafise intebe mu bindi bihugu. Iyo nama ikaba yari igamije kurabira hamwe ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano mashasha y'Samoa. Umushikiranganje Albert Shingiro akaba tubwira bimwe mu vyaranze ivyo biganiro vya mbere. Twaramutse kuri uno munsi mwiza Imana yaduhaye tugira ibiganiro bijanye no gufashanya mu iterambere hagati y'u Burundi n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Ibiganiro bikaba vyabaye harimwo n'abaserukizi bashasha badasanzwe baba ngaha, na cane cane userukira igihugu ca Ireland hamwe n'userukira igihugu ca Finland. Murumva rero yuko umuryango wagutse bavuye Dar es Salaam baza muri ibiganiro. Ni ibiganiro rero nkuko mubizi dusanzwe tugira kuva kera n'ibihugu byo muryango w'ubumwe bwa Buraya. Ni ibiganiro twama dukora twisunza amasezerano hagati y'ubumwe bwa Buraya n'amasezerano y'ibihugu vyo mu karere ka Afrika, Caraïbe na Pacifique. Amasezerano y'muzi twarise amasezerano y'Cotonou yashizwe ku mukono 2000. Mugabo amasezerano yaheze mu 2020, urumva haciye imyaka 4 yaraheze turiko turumvikana kandi masezerano yorongora imigenderanire gufashanya n'ibihugu bikoze umuryango wa Buraya. Ubu rero kuva itariki 1 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka hari amasezerano mashasha aje gusubira amasezerano y'Cotonou, ayo twise amasezerano y'Samoa. Amasezerano rero yatumye tuva mu bintu twara twita ibiganiro vya politike, ubu twara tuvyita ibiganiro bihagaze gufashanya hagati y'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique hamwe n'umuryango w'Iburayi. Ibiganiro twege twabitanga uno munsi bikaba vyagenze neza, twaciye hirya no hino ingene twoguma dufashanya twisunze amasezerano mashasha, dufashanya mu bisata binyuranye, na cane cane batwemereye kudufasha cane mu bijanye no gushira mu ngiro wa mugambi mukuru w'iterambere igihugu cyacu ciza cy'u Burundi uherutse gusubirwa mu gushasha kugira ngo ushobore kwisunga yambona kazoza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ishaka ko Burundi bwacu bwoba igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Batwemereye yuko hari imigambi myinshi bagiye gukorerako, na cane cane umugambi wo gufasha Burundi kuva umwaka wa 2025 gushika 2027, kuko umugambi bariko barabumvikana ko i Bruxelles aho ari cicaro c'uwo muryango umwe bwa Burayi kugira badashe kudusahiriza mu gushira mu ngiro imigambi yacu y'iterambere mu bisata binyuranye, haba mu bisata by'intwari bereye, ibisata vy'uburimyi, ibisata vy'amagara y'abantu, ibisata vy'inyigisho, ibisata byo kudufasha mu nyubako zinyuranye z'igihugu zishobora gufasha cyane igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu iterambere ryacu. Twayaze rero dushira hamwe twuzuzanya nkuko mubizi kuva 2015 gushika 2020 karaciyemwo ntitwabona nagiza n'uyu muryango wo mu Burayi. Muga kuva umwaka wa 2020 imigenderanire yasubiye kunaguka imeze neza. Ubu rero tukaba turiko turagerageza kuyivomera kugira itotahare gusumba. Twumvikanye yuko natwe tugiye kubahiriza ivyo twiyemeje, na cyane cyane bijanye intwari bereye, bijanye n'agatekazi na muntu, ibijanye no kubahiriza ingingo zimwe zimwe z'ibintu bijanye n'ubutunzi aho iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo rero nkuko nabibabwiye aba baserukizi ni ibintu bikorwa buke buke, mugabo igihugu cyacu cy'u Burundi ko kirashira mu nguvu nyinshi kugira ivyo twumvikanye dushe kubishira mu ngiro. Hanyuma nabo biyemeje yuko bimwe bigiye mu ngiro ko bazobandanya badushikira gusumba
kandi ko twese hababo haba twebwe tuzoba dufise ico dukuramwo kuko nta numwe abuze ico afasha uwundi. Muri rusangi rero twayaze neza kandi si ibiganiro vya nyuma, ni ibiganiro bisanzwe biteguwe muri amasezerano mashasha y'Isamoa. Tuzoza turabonana buri gihe kugira ngo turabe aho dutejeje imigenderanire yacu hagati y'u Burundi n'ibihugu, hanyuma kandi tubonye harimwo agahaze dushobore guhindura guhinyanyura gushasha kugira ngo ivyo biyemeje nabo nyene bishire kuja mu ngiro.